umugisha n'amahirwe aruta ndi yose mu buzima bizabanzirizwa iteka n'umubabaro. Niba ari umugisha uzakugeraho Imana yaguteguriye n'amahirwe aruta yandi yose mu buzima, nibijya kukugeraho uzagira ngo si Imana bikubwiye, bizabanzirizwa iteka ryose n'umubabaro, hanyuma bizatinzwa n'igihe. Icyakora uzabigezwaho no kwihangana. Amajambo ya Pasiteri Emmanuel Senga wo mu Rwanda niyo majambo dutanguriye ko. Ibi uyu mupasiteri avuze nivyo vyabaye ku mugore wo munyatanzaniyakazi yitwa Devota Mwakaimba. Abenshi bazi inkuru y'uwo mugore. Umviriza inkuru y'ubuzima bwiwe. Inkuru yiwe itangura uyu mugore akwije imyaka 19. Yahuye n'umusore babana aho bakuriye, aza kumubera umugore. Ubuzima bwari bugoye, bari babayeho ubuzima busanzwe nk'abandi bose, barabarimye. Ariko ntibari bafise ahantu hanini barima, barimira abandi bantu kugira ngo barabe uko bobaho, ko bosogeza iminsi. Haheze igihe baza kuvyarana abana babiri, umwana w'umuhungu w'imfura n'uwundi w'umukobwa. Baba muri ubwo buzima, hanyuma umugabo aragwara. Kubera ata buryo bwo kwivuza yari afise, wa mugabo arapfa, amusigira babana babiri, wa mukobwa n'umuhungu. Ubuzima bwatanguye kuba bubi. Inzu yamusizemwo yari inzu yubakishije ibishanga inyuma, hejuru yayisakaje ubwatsi, ku buryo igihe c'imvura kigeze amazi yamusanga mu nzu. Uyu mugore avuga yuko bageze no kuri rwa rwego bifuka amababi y'ibitoke, vya bindi twita imitoto. Uyu mugore yakoze ibishoboka ivyo byose kugira ngo ashobore kugwana ku bana biwe, kugira ngo ntibicwe n'inzara. Uyu mugore yatanguye kwiha mu mashamba, gusenya inkwi akagurisha, rimwe na rimwe akagenda gusaba abaturanyi ngo abarimire kugira ngo bamuhembe ibyo gufungura, apana amafaranga. Byashika rimwe na rimwe akagenda gusigarana abana b'abandi bantu bagiye mu ndimiro kugira ngo bashobore kubitaho, kubatekera, kugira ngo nawe ashobore kugaburira abiwe. Ubuzima bwarakomeje. Ariko uyu munyamara, uyu mugore aza gutombora umwana we w'umuhungu, aza kuba aciye ubwenge cyane mu ishuri, arakomeza ariga. Abantu baba mwako gace yarabamwo baramufasha, bamugurira amakaye, abandi bamuha utuntu turiya kugira ngo umwana we akomeze kwiga. Vyaje kumuhira, uyu musore ariga, aheze amashuri yisumbuye, arabandanya no muri kaminuza nkuru ya Tanzania. Uyu musore yaje kuronka buruse aja kwiga mu Burusiya, aza kuba umuganga, asohoka afise PhD. Aha uwo mugore yasenga asaba Imana, avuga ati Imana iranyishuye umubabaro naciyemo guko kubura umugabo wanje, Imana inyishure mu mwana wanje. Umusore yaragarutse avuye kwiga mu Burusiya, amaze iminsi mike ariko ararondera akazi. Bamuhamagaye ahantu agenda kudepoza amadosiye kugira ngo bamuhe akazi. Uyu musore yajabutse ibarabara, imodoka iramugonze. Uyu musore yahise apfa. Uyu mugore yumvise ayo makuru, nawe yahise atubwenga, araraba. Haheze amasaha ararabuka, arira cyane, aboroga, avuga ati Mana, niki nagukoreye gituma umpana bigeza aha? Niki nagukoreye? Kubera iki jewe? Kubera iki abandi ko babayeho neza? Kubera iki nanje? Uyu mugore abari hafi babaye bumuhoze, bategura umunsi wo guhamba. Umugore biranka, aravuga ati jewe nta muntu nzoja guhambisha, nta kintu na kimwe ntegura. Yamara urusengero yasengamwo bategura imigenzo yose, barategura ingene bashobora guhambisha uwo muntu. Baragenda baramuhambisha. Umunsi wo guhamba uwo mugore araza, bamubwira bati genda ushire kwivu hariya. Uyo mugore ashitse kumva ararira cyane, araboroga, aravuga ati Mana, nimba ibi ari vyo wari warandindirije kubona no kuncishamwo, wari kuba waranyishe kare, nkigira kare ntaragira iyi ntuntu n'agahinda. Ati kuko Imana wavyemeye konca mwaka kababaro. Haheze igihe arahamvye, bararize, barihanaguye, bariyakiriye. Umupasiteri araza abwira umugore ati duhe uwo mukobwa wawe usigaranye, tugende kumwigisha umwuga wo gushona no gukora bya bintu bita utugenegene, ubugeni. Uyu mugore ababwira ati
nkura mu matwi ivyo. Ati Imana yantwaye uwize ari we yaratanguye kumfasha, uyu munsi muje kumbwira ngo uwushona niwe azomfasha? Nagumaha tuzobaho uko tubayeho, vyanse twipfire. Wa mugore baramugondoza, baramubwira cane, baramusigurira, aratinda aremera, avuga ati nimupfe kumutora nafe kugenda, n'ubundi ntaco dusigariye, ntaco tubereye, ntaco guhomba dufise. Wa mukobwa aragenda atangura kwiga gushona no gukora ivyo bintu, aravyiga arabimenya, atangura gushona, atangura gukora utwo tuntu tugenegene. Hanyuma atangura kuza arahagarara ahantu inzira iduga ija Kilimanjaro, bakunda kurindira abantu baje mu bukerarugendo, baje kuwo musozi bavuye hanze b'abanyaburayi. Nawe aja mu bandi, arahagarara ashira ibintu vyiwe harya, abagura bakagura, rimwe ntibamugurire, ubundi bose bakamugurira. Aba muri ubwo buzima. Umunsi umwe mw'ijoro mama we babwira wa mukobwa bati mwana wanje, urabona wakuze, ati iyo uza kuba usa neza basi canke ufise inzobe, basi nawe bogushimye nk'abandi ukagenda ukubaka urwawe. None raba ukusa, Imana yakumpaye wirabura, Imana yakumpaye sinzi ingene vyagenze, ariko nta kundi niwe yashatse ko tubaho uku. Niwiyakire wumve yuko je nawe tuzogumana ngaha, umwe azopfa uwundi ahambe uwundi, kuko nta bindi twaremewe kugira ngo Imana idutange ko akarorero, kugira ngo abantu badutwenge. Bisa nkaho Imana yatuvumye. Umukobwa nawe yarazi, yarayibona uko asa, ariyakira avuga ati nta kundi, niko Imana yabishatse, reka bibe. Umukobwa aguma muri ako kazi, akora ivyo bintu. Umunsi umwe haza kuza abazungu b'Abanyamerika, baciye ahantu baza kumugurira vya bindi bita ibikoyi vya bitambara n'utundi tuntu two ku maboko tuba tujishwe nyene turimwo amadarapo ya Tanzania. Hanyuma haza kuba umuzungu umwe w'umusore, aramusaba wa mukobwa, aguma muri mu maso. Umukobwa ntiyari yayize, nta kintu na kimwe yari azi. Umuzungu aramubwira ati ndagukunda. Umukobwa wico yishura. Haca haza undi muntu, bajya abantu baba baherekeje bajya bakirarugendo, araza aramusigurira byose, aramubwira. Uwo munsi Imana yakoze ibitangaza, wa mukobwa yaremeye. Maze kwemera, baza gusanga uyu musore ari umuhungu w'umubosi muri leta ya Texas, afise amafaranga menshi, yariko yizungurukira isi. Wa musore avuga ati jewe naye naripfuje ko nzogira umugore w'umunyafrikakazi, uyu munsi ndamuronse. Ntivyahereye ngaho, organije mariage iraba, ibera muri Tanzania. Hanyuma wa muzungu aravuga ati singenda ntakujanye, amujana na mama wiwe, uyu mugore bita Devota Mwakaimba. Imana ibahinduriye ubuzima uko nyene. Iyi ni inkuru yatanzwe n'uyu mugore Devota Mwakaimba. Benshi muri Tanzania barayizi iyi nkuru y'ubuzima bugoranye bushaririye umugore yaciyemo kugeza uyu munsi haba ahasanzwe asaze yibera hariya muri leta ya Texas. Uyu munsi ari kumwe n'umwana wiwe n'abuzukuru n'umukwe wiwe, afata urugendo ko ashaka, yirirwa mu Bwongereza, aza muri Afrika, azunguruka hose, agenda ashinga intahe avuga ingene Imana yamugiriye neza. Nico gituma twahereye kuri jambo ryavuzwe na Pastor Nsenga Emmanuel wo mu Rwanda, avuga ati umugisha uruta iyindi yose bigeze ugira mu buzima, iteka uzobanzirizwa n'umubabaro. Mwakoze kumviriza iyi nkuru. Je wumva ni Roy Jeff kuri Jeff. Nawe nimba ufise inkuru y'ubuzima bwawe wayidusangiza tukayisangiza abandi. Murakoze.